Geoffrey ko nakubajije ukuntu sister yakwakiriye hariya muhira mbona umengo hari ukuntu ciwe uhinduka mu maso ukuntu n'amahoro. Imporerane mu bisanzwe gitumye nciye mpinduka kuvuga Geoffrey turi abantu b'abahungu mu bisanzwe nta kintu noguhisha ndabitahuye. kuvuga hari ibintu bitagenze neza igihe naza kuramutsa shiri wanje ibintu bitagenze neza niyo mpamvu nyene umbajije ingene byagenze ko yanyakiriye nyine ubonye nyine biciye bingora gutahura neza. No kuvuga ayo kuntu sinzi ko wewe hajya iwe nyine uhazi neza ingene hameze. Deje nahaciye nakubwiye yuko nahaciye mbere yuko nshika ngaha nabanze kuca kwa sister. Okay. Kubera wahaciye ugenda hari igihe usanga hari bimwe bimutabonye kuvuga arafise umukozi w'umuhungu witwa Jire ntumbaze ko Jire. Deje umukozi namubonye twarana yazo umwanya utari muto Jire yaje akiri muto ariko ubu nyine arakuze. Bijya rero kubera je nabonye nyine ari umuntu akuze ujya mukozi bari mu rugero rumwe kuvuga bijya nivyo tutahurije ko vraiment jewe mu mutima byarase ku mwana w'umukobwa aba mu nzu imwe n'umuntu w'umuhungu bari muri generation imwe urumva ko biba biteye amakenga. Cyama kusa n'uwagize amakenga. Sano wagize amakenga nico cyo rero nico twapfuye ndamusaba ko yo kwirukana ujya mukozi uri basafa mazana umukozi w'umukobwa cyo rero nawe sinzi ko abo bahari irindi bahurira ko nuko gusa arako kazi nyene bamukorera neza aravuga ati kweri nikikundika ujya mukozi n'umwana mwiza vraiment sinoshobora kumwirukana. Yo wanaje nanje kubera nyene mu mutima byase ati nta kuntu yoguma akoresha umuntu nyine bari mu rugero rumwe. Avuga ati jewe iki kintu kabisa utankundiye nimba unkunda ukanyubaha utankundiye ngo umwirukane kabisa umukozi jewe ndabona ibyacu atana hano namwe vyonashika byiza nuko twona bihagarika. Ujya rero ujya munsi naza kumuraba navuye yo vraiment ico kintu tutagihurije nta nuko yamerekeje nta niki naje kwanza sinari nkeneye ko namerekeza kubera nyene hari habaye ibintu by'imishanirano nyine kuvuga ico jewe ico nyene catumye twe na shiri wanje tudahuza. Ndumva ni hatando basibyoroshe hama vraiment je genda jana je mengo nsano wari yamubwiye nawe wari wabonye kwico kintu mengo nayo mubwiye nkashika ko naje nakiriwe na nujya mu hungu nyene ujya mukozi yitwa Jire turaba turanayangana bati warakuze warabaye umusore ariko sister amaze kuza ndamati none umukozi Jire ko yakuze musa n'abari mu rungamwe rumwe ushiri wawe bikayeba kuvanwe hiyo hanze bikuti ibintu azovyakira amara ati shiri wanje muraze ko atiduka mu mutwe ngo sinamurandiriye cyane sinamurandiriye ariko gusa kimwe uraze ko sister n'umuntu duhuza twumvikana reka nzogerageze kandi ngende mbere nk'umuhanura ndabe ntasubira gusebya icyubahiro cy'umuryango noneho ategerezwa kugukunda kandi ategerezwa kukubaha. Nitwotandukana bazi yuko nanje mu gihe banaranje bazi ko twoba duheranye nanje zoba ari ngorane vraiment zoba ari ngorane zoraba ndabikore nzogerageza ndabe hama kereka ndabe mbandanye ndabona bituyaze byinshi ariko ntihazoba umunsi ishobora kuzora umwanya kaya ntari uri umuntu wanje vraiment naje mu bisanzwe sister wawe ndamukunda cyane nako kabazo nyine gusa agashaka kuducanishamo mwe wogerageza ugasuka mu mabisi bikagenda neza ibintu kabisa byobara amavuta mbose abakomera wewe ugira icyo rugiza kabisa tutari Geoffrey. Sawa. Oui, ati sawa.
nipo umeze neza nawe? Meze neza nyine ugiye gusa rero ndatakunda kumva. Ati meze neza nyine gusa tarubona kumva. Neba ntajya meze neza ntabwo. Nazi inkungu ni nyinshi cyane none bigende gute? Ahubwo nyine hari ikintu ushaka kuvugana nyine ndagoma nze kuraba sinzi ko wowe uri mu mira. Ndi muhira ntari biri ngo nsanga. Gusa nyine urandindira gato yuko mbona. Ntari umwanya uri wose. Ndakubarira umaze kubitoreka bati nyine bimeze. Sawa ntari bije nirirwa muhira uno munsi. Ni sawa. Makuru y'imisi mbere ku kazi bigenda neza ubona ari sawa. Ku kazi nta kwidoga cyangwa ibintu byose bitonze neza, amaraporo nayo atondetse neza nta kibazo kuri. Aha numva ari sawa rero sinzi mbebasha niho uri. Hano hafi kuko hari umuntu agomba zo gutora itoni 80 z'isima urumva gatanu ngomba kuca. Numva impamvu udakwajije aya maraporo nagomba ndagutegetse. Numva byasaba yuko ndagusanga. Nta kibazo gusa muransanga kuko ntaho mbiko ndaca. Ku kazi ni kenshi. Sawa rero turasubiye. Jire. Yes, mabuja. Ewe mbega naruka ndakubwira ndihuta. Nashitse mabuja. Ndashima kabisa nyine ndumva merewe neza kabisa nta kwidoga. Sawa anje siwundi gatoya. Ndashaka ntwari isakoshi mu modoka kubera umuco mu kazi. Nshaka mbandanya no kurabashira wanje sinzi ntwari isakoshi mu modoka. Nta kibazo reka nce ndayitwara. We Jire. We Jire bahana. Niko warugiye hu warugiye kwitora hehe. ayikurondera nyine. Sinakwera twese. Ayikurondera nyine hose hashoboka hanyuma nkaraba ko ndayibona. Nariko hari ibintu nariko ndakorera kurya meza irajya mu gakaridoro ngira bino nayo irashitse. Kandi yaruke kubera ndihuta. Ego. Welcome. Sweetie karibu. Sweetie karibu. Asante. Makuru y'imisi. Meza. Yego. Okay. Karibu rero. Merci. Makuru y'imisi none. Meza. Neza nta kibazo kureba ahubwo wowe uzi imisi. Naje nipo. Kagiye warakaye. Ingorane. None by'ukuri ibintu nka bitya frame ari byo byashobora kuraza kugeraho yose. Siri bijya bintu wapfuye kubifata bisanzwe burya bijya bintu n'ibintu bikomeye cyane. Cyangwa natabyataje. Siri bijya ntawe nibyo gutirimuta usanze ngaha mvise nk'umukobwa nyene tubana nyene turi mu rungano rumwe nk'akaroro gasanga ni igikumi kingana nk'uko kwa burya nibyo kugerageza. Reka turi abana b'abantu twese turazinanye. Burya rero wikezi. Wikezi. Nagira nawe
ndacumba Zigora naho. ni ingorane zimwe mbi kandi bijya ntibifata ibisanzwe oya yo bijya n'ibintu bijya vyama vyakweza ingorane aho hanze reka byashirije hari ibintu biriko birangora gutahura sinumva vraiment jurazi ndi umuntu yatembereye ibihugu n'ibindi nagiye mbona abakobwa batandukanye mbwana gomba ndakubwire ngaha ku isi hose aho nagiye ntembere niwe mukobwa wa mbere mwiza cyane nabonye anshika ku mutima ibaze ari ukuntu gusa uri kuraza nyene ndaguma numva nyene umenga ugomba kunshikira ujya ndabwire ewa umwanya wabaye munini ya gose nyene wamengo haheze umwaka kuva tuvuganye kuko muze kundara ariko sinumva igituma akabazo gato nkakajya kiko barashaka kutwicira urukundo vraiment akabazo wokemura mu misegundi 2 cyangwa mu segundu iyaranje vraiment bijya bibazo ubikemure kabisa jewe ureke kuguma ushaka kungwariza umutima kandi uzi ko ndagukunda cyane kuri sinumva mpamvu wo kukomplika ugeza hiyo hose none bibaze ubundi bwo ndamwirukanye ugatusanga nzanye nkundi mukozi w'umuntu ugatusanga gyarazaranyononera ugasanga nk'ubuje nk'amafaranga amwe kuri kampani hari igihe usanga ntayashize kuri konti ugasanga ari mu rugo none nk'ubu gashanciye nzara nk'undi muntu agashatse aranyononera ibintu umva ega umukozi w'umwizigirwa n'ingorane hajya n'ingorane hatari sinumva impamvu nomwirukana uje kwikeka humura utekano w'amahoro nta ngorane n'imwe aya cyo kuvuga ngo ntiwomwirukana ngo wavuruza n'ubundi ngo akazara kononera cyo n'ibintu bisanzwe no guhindura none w'amafaranga upfa ho wandagaje no mu gikoni no muri dushe no muri toilette hose ushitse upfa gutera amafaranga no kuyabika kuri konti ari hano hagenewe kubika amahera yego ariko birashika ugasanga mvuye hariya ugasanga shikiye muhira cyane ndarusha imizi nabi ugasanga sindusuma ya kuja kuri konti ugasanga amahera araye muhira iminsi 2-3 none umukozi murarana no mu cyumba none neza ndashobora gutaha narushe ugasanga nk'isakoshi ntaye muri saro umva ca ntorera kandi n'umwana mwiza kureba nta ngorane niyo oya ibyo rero nivyo ugiye guhindura ivyo bibazo byo kuvuga ngo ushobora kuva ku kazi warushe ugasanga bege ushitse utangaho ivyo rero no guhindura ukamenya ingene uzurabika amafaranga ushitse nyamushitse warushe winjira mu cyumba inoti ucuyugaranirayo maze gucuyugaranirayo umukozi none azokwiba ibiyiko tena kibazo na kimwe mbona frame none ko shize ngaho nta munsi n'umwe na mumbeshira ngo namutwara amafaranga nta munsi n'umwe cyo tubanda bizera tamam fe tuma ndamwiruka uhora umupima amafaranga ugatera aho ngaha akagutorera nta kibazo na kimwe frame frame mbona mpamvu yo kumwirukana kuko nawe uri umuntu ufite umutima n'ubwenge udafite umutima nk'umunyamaswa nta muntu uza kwirukana utagiye yaje kuvuga kumwirukana nyine ndetse bikunze shaje mu mata mpamvu kwera cunaco reka tuyage nk'abantu bakuze byose birashoboka no kuvuga jewe ndabona vraiment kuma nkundanye nawe utari bumwirukane kandi uzi yuko kubona agukorera akazi je bintirimutsa umva nta mpamvu yo kuguma dukundanye byiza twoshaka ibi by'urukundo rwacu tukabihagarika bitarirwa biranagira kure kubera naho twoshika n'ubundi umva umukozi wo mu nzu rero batuma tugahewe urukundo rwacu nawe nika shaje ko mbona umengo nyene ari nk'akantu nyene kukuntu urumva nivyo ukunda kora basi pe basi twamwirukana somwirukana wow ibyo rero nibyo byari bikenewe kuko nta kuntu umukoresha umukozi gusa kandi arakazi ko nyine akora n'abandi boshobora kugakora kandi ubona shiri wawe bitamworoheye umva cyo nkunda nyene hitamwo kumwiruka naje nyine nuko arakazi kenshi naje novyikorera reka muzi waje ngo aho rero niho cyo wavuga ijambo rizima nyine nk'umuntu akuze urumva sheri we wabonye bya bindi nari ndiko ndakubwira sheri ukuriye bigeze niyo hose guhohotera umukozi niko kose pre Torike wabure cyane nigiye si ushaka tumufata ko tushakiye Jire! 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 Jire!
ingo Nashitse. ama akazagenze neza bwa mu rugo ko wasigaye wenyine. Ibintu byose nabikoze neza kuko nahejeje gukora amasuku hariya nyine ibintu byose byo mbona nabitunganije nta kintu na kimwe mbona gisigaye muri kano kanya. Nta dukobwa twaje gusamaza. Mundi mabuje hari umukobwa wige wananga jaje konsamaje. Ibintu by'abakobwa nyine basi bivanye na situation ndi mu ibintu by'abakobwa kabisa ndaciriritse ntiyaragera ko ndabijana. Sawa gusa nyine ndashonje turafungurira ahubwo gusa gatoya kamanje kugira kandi karushaka. Ingorane ibintu byataye hama burya rero shirwanje bihambaye ko burya bintu ndakwirukane ibintu byumvikana urumva ariko je mbona kweri byandenze ahantu mbone simeze neza nyine cyane gusa mbona niyo burya ofisa ndi hamwe ucucu cyane. Nakuvuga jewe ukiva ngaha gusa ukivuga yuko ugiye kubonana na fiancé wawe ibyo bintu navyiyumviriye ko ari ngombwa aza kuguhatiriza mpaka uvyemeye. Ico gituma rero nk'ubu numva umenga nubwo ari bishasha si ikirenga hama ahantu ho kuja nibaze ko hatobura gusa kuko iyi si ni niniya iyi si iragutse ahantu ho kuja ntihobura kuko no mu makanivu barahaba amabarabara naho nyine barahaba nicyo gituma kuja ntabura. Ikibazo gusa nyine wihangane reka tuzoraba nyine bigenda urumva nzobaho nabi ushobora kubaho nabi ushobora kuba mu ibarabara yawe none kubona ibintu byancanganiye kuko mbona isi yamaze kwizunguriza yose umenga yapfungiye kuri jewe nabigenza gute kubaho nabi nyine bigenwa n'Imana gusa ibigiye kuba byose ndabyiteguye kabisa ndabyiteguye nta kundi. oya ahubwo kukwirukana umuntu atari wo muti ahubwo reka ndakwereke ndakutunze umugambi nyine tumve byogenda kandi ndazi ko bitegerezwa kugenda neza sibyo. we rero ngomba ndakwereke haje umuntu ngaha umva je nzofata yuko maze iminsi atamukozi ufite niko ndamurondera umva wo gusuzo umunkorera akazi buke gusa wewe ucumva umuntu numwe aje sibyo isigura yuko nahazo bari ngaha muri sala ko nta muntu ashika agenda direct n'ahandi ha umva umuntu aje muri sala canka dodoye je niba ari hazobandi nzogera namwirabira atari wo ndi naho we umva bisaba yuko utazobonekana batamuntu azoshobora kubona kugira ngo shirwanje nkabyumve yuko kiri ngaha ko je namubwiye ko ngoma ngiye kwirukana nawe aho umuntu wumugira neza cyane kuko nabundi navyimba ngo napfa kuvuga ahantu bisa n'ujanye no kuja kuba mu mabarabara nk'abandi bapeti bose. Birigute rero sister. Sawa nyine bukebuke Kubona ngo mengo numeze neza. yarameze neza nyine nta byataje. Ibisanzwe rero bwa bundi naragiye kwa Bofre yaranyakiriye turayaga kabisa nenda mukumbuye cyane twarateye inkuru ariko sister ko ariko umeze uko rero meze gute shabona sanze warahindutse sana Jisi shobora kumva ukuntu wewe wamishije yuko sheri wawe yagiye mushwanye mugabo kucumisha ngo nimigeze mushwanye ukambarira ngo waramwakiriye neza ariko akambira yuko yavuye ngaha mushwanye byagenze gute yo reka shari kiyo ntambara umukozi naramwirukanye ndi ngaje nyene mana shiri wanje kwere ngorane gusa nyine narabisemo ko kuvuga ati umukozi nzorondera n'ubundi buke nk'umukobwa datashaka ngo nzamugoje umukobwa ngo ahantu ngeze gusaba ngo matubana n'umuhungu mu nzu numva nyine bisaba yuko iyi misi bikorwa n'ibyisha n'umukozi naramutumye ko sindanamurongo numva nyine n'ingorane natari bikorwa birandembeje muri iyi misi ntorawe ntumbariye
none wombwira nyene ko ubu nyene waciye ubwira ko umwirukana sha ahubwo sister je ndumva ari byo byiza kwe nibyo byiza kuko nk'ugerageje kuraba urona uyu mukozi wanyu cyari cyo kibazo hagati ya wewe n'ujya mukunzi wanyu Eric aha rero kuciye umwirukana rero ni sawa cyane kuko urumva n'undi yo jire yaguma ngaha umusheri wawe yari kuguma kwikeka kuko n'ivyari kuba byumvikana ukuntu jiwe wabona n'umusore nawe uri kurakura mugaca muba ngaha mu nzu muri babiri wumva yari kubura amakenga ahubwo aho ni sawa cyane wagikoze neza cyane ibikorwa cyane numva ari bisanzwe ibikorwa ushoboye kubyikorera ibyo ushoboye gukora uzozura byikorera no uzonanirwa no kwitekera akarasiyo ufungura cyane basi reka ndagutoza umugambi curondera wa mukozi w'umwigeme yavuga nabo curondera umukozi w'umwigeme kugira bibandanye bigenda neza kugira jire nyene abavire mu buzima kandi je numva kabisa nabakoze ikintu cigishinga nabi nawe wakabaye ufise ibitekerezo n'ivyashire wanje bofe wawe yakwandukije kugeza hiyo hose nawe ufise umva rero uraryohewe nawe gute ashije nyumvise mbona mwiyumviriye bimwe sinzi impamvu kugira ngo babivuga je nta kintu twavuganye kiretse ibyo ndakubwiye hari ibindi bishasha ingorane reka tubirindire reka tuyimana kwanza ibya imana iramubona nta ngorane rero ntacyo nzoba ntazoba ngahazoba n'ahandi hama sister ikintu kimeje ntumbone nk'inyamaswa kurazi twose ibere rimwe abavyeyi ni bamwe papa n'umwe mama n'umwe ntabwo rero unyishiramo nabi ngo nyishire mu kundi ngo mbone nk'inyamaswa ngo nuko byoba byagenze uko ahubwo je ikintu mbona je kwanza kubganje birananshimishije biranejereje kuko nta muntu n'umwe w'umusore yoba yifuza gushinga ugwiwe yari gushima iyo situation yari ihari hagati yawe na Eric umukozi akora mu nzu n'umusore kandi nawe urakuze mubana mu nzu muri babiri bigaca bigumuko nyene uwo mukunzi wawe nyene agaca byishimira nyene akavuga ati ibintu umuntu agaca bireka uko nyene rega byohindukirwa asanga uwo mukozi wamukunze mwakundanye ugaca usanga ibintu byawe natwe reka nzomuhindura niyongerero raba umuhindure nk'uko yabivuze raba urondera umukozi w'umwigeme agufashe ko hama je ndiko ndihuta kuko hariho umutipe twari twavuganye idiri twavuganye yuko imiziki iraza kuyishikanira mu ncamake sintevye ngaha gusa nari ndakuzaniye amakuru y'ukuntu twabonanye na bofe mugabo urumva yuko nawe uciyumva yandi makuru meza kandi ashimije cyane bose nipfuza yuko mwotandukana na Eric urabona yuko ari umugenzi sana je mutandukana na Eric nababa sinumva mbere yuko hari undi mpungu mukunda je twohuza nka Eric so reka je mbandanye ngende ibindi navyo wewe bandanye urondera uwundi mukozi w'umwigeme manira bizohera kandi bihana komera tuzosubira ciao aha rero mwagiye muracikamo imitwe ngo nirukane umukozi wanje ashabwo mbere ubu rero